uyu ni Melanie Boy yakubwira imana yawe izoba iyanje nko twari twabwiye ko kuri uno munsi dufise umutumire nawe reka tubaye imonjo gato muco mwumva utugira twakire. Young producer. Niyo nyubatse kugira ngo ansenye yampaye ibyizigiro bifise ubugi yambere y'amaboko mu bihe bikomeye yabanye nanje niyo nyubatse kugira ngo ansenye yampaye ibyizigiro bifise ubugingo yambere y'amaboko mu bihe bikomeye yabanye nanje n'isi yose yovaho ijuru naryo rikavaho isezerano ryiwe rizohoraho ibihe byose kuko umwami azontabara sinzomara habe namba intambwe zanje yazaguriye inzira sinzomara habe namba nzohora ngenda mu maso hanje hakeye kuko nzi neza hari imana idatetereza nzohora ngenda mu maso hanje hakeye kuko nzi neza hari imana idatetereza. Inshuti y'abamwubaha ntabwo atererana n'inshuti idahinduka aduha ibirenze ibyo dusaba nawamukoreye yikoreye amaboko we n'inshuti y'abamwubaha ntabwo atererana n'inshuti idahinduka. Umutumire mwamaze kumwumva kuri no ndirimbo yiwe niyo tumwakira ni umwigeme akiri muto cyane mugana umwigeme ari ku kivi ariko arakora yaba mu muziki yaba muri sinema byose muraza kumbyumva tumusaba Sandra udutangura bwa wumve ko ari wowe washitse winjira Sandra yabanye nanje ijuru naryo rikavaho isezerano ryiwe rizohoraho ibihe byose kuko umwami azontabara sinzomara habe namba intambwe zanje yazaguriye inzira sinzomara habe namba nzohora ngenda mu maso hanje hakeye kuko nzi neza ko ari imana idatetereza nzohora ngenda mu maso hanje hakeye kuko nzi neza ko ari imana idatetereza. amaze kubyumva ko ari imana idatetereza kuri no ndirimbo yiwe yise Nzomara
sinzomaramara n'indirimbo y'uno mwigeme yitwa Sandra Kanyange yamaze gushira ku rubuga rwa YouTube haheze iminsi 11 igiye ko mugani mwigeme mwage mumenya muri byinshi bigiye bitandukanye saba mugenzanje diko ushobora kumwakira uno mwigeme ya Sandra kunshize ahantu ko munumva mpemu yera ariko arankirigita aba ndakubaza ndabishobore ko mukoze w'Imana nabishobora cyangwa nyene amavuta mpemu yera ariko arabira muri jewe niho ndamubaza atacamira Frido Shira amanga Tunashira amanga kuko naziriya ntumwa za Yesu zimaze kuzura ubushobozi zikavuga mu zindi ndimi zitamenyekana baciye bumva bari confident ukuntu bacu baravuga ati nubwo hozi iki turemeye kuvugira iryo zina tuvuga ubukuru n'ubukomezi bwiwe ko yapfuye akazuka mu bapfuye nzohora genda mu maso hanje hakeye kwanzi neza Shira mu kabiri kwari Imana idatetereza Ijyo mwumvise fikekane shizemo ne Fritore Sandra umeze neza umeze neza namutse abakunzi b'ikiganiro barakora bariko baratumviza kano kanya ndaramukije abakunzi barakora amwerereye hose nizere ko mumeze neza mami Yesu abandanye kubagirira neza amen ndabakiriye imigisha yabo bose atuyakire mu kibanza cabo bakubwira ngo utasha abantu babiri ubunyene bari ku mutima nabahe wumva bihuta kuza uwa mbere notasha mama wanje wakabiri notasha mama wanje Frida ntumubaze ngo kubera iki sama kuri iminsi sama imeze gutigira ihere meze neza nawe uraja gusaminga nk'abandi bose iyo ni terme ngereye ntibaho wasanga dogodogo wari wahisha iki nananze hajya abakozi b'Imana ntibemerewe kuja kuryoherwa nta muntu n'umwe reka atemerewe kuryoherwa ariko kandi umubare nshobora kuba nakurenganije uri umukozi w'Imana koko ndi umwana w'Imana uri umwana w'Imana ariko nturi umukozi w'Imana ndi n'umukozi w'Imana bibiri bitandukanira he cyambere ndi umwana w'Imana narimwe nayo cyakabiri naje ngaha kwisi kugira ngo ndayikorere yantumye kuyikorera niyo mpamvu ndi umukozi w'Imana Sandra muri kano kanya bariko baratumviza bakeneye kumenya Sandra mbega ninde urashobora kubabwira nido Sandra uwariwe murakoze cyane ku mazina yanjye nitwa Kanyange Sandra nkuko mubyumva arakandi umenye ko ariko cyakajyana n'akusana amatazirano ni menshi kandi kuri channel yawe Kanyange Sandra Betty Betty kubera iki Betty n'amazina nataziwe n'abavyeyi ariko kuri karanga muntu ako kandi ni kariko ndafite amakuru komenga rimwe ni papa were yarari kwise irindi mama were ari kwita irindi ni soko sokuru yakwise Beatrice twibanda ndashobora kubandanya hamanga abantu mu rundi kazi tukamunara cibitoki ca Rugombo komine Bukinanyana zone Ndora murakoze cyane n'ubusanzwe ba mu cibitoki ca Rugombo waramanutse naramanutse uzongera kandi kuduga nk'abatwebwe nyene bishitse umukozi w'Imana Sandra ndagufashe reka kwiyacura kwitege uvuga ngo bizoshika nduke gaco nciye ku kibuga c'indege nurira indege nje hanze za Amerika n'ahandi azoca kuramukanya ubutumwa yego oya azonaja kuramukanya kuko niyo waheba nanje niyo mvuye mu kanya Sandra mugabo Sandra ntabwo uri mu basubira kuja guhanda ubunyopfu ngo bahereye oya nzoja ngiye kuvuga ubutumwa magaruke yego gasori gato y'umukobwa ariko arivuga aravuga na eta civile yego sha ushobora gusanga yatangiye kuravya indimi kandi atohava atera iryungane ngo ripase mwigeme urubatse canke byarakugoye sindubaka ariko ndicarondera umushinga ahantu nashobora kuwushira ugira utabe ikibanza urongora avuze ngo umushinge twari abasore bitegura wambariye ngo sindubaka
yabivuze muri sasi yo kuba bivuze nawe nawe yakubwiye ko ari kararunda nawe ashatse guhindukiza oya ntacyo numvise bambariye sindubaka ndiko ndarondera umushinge n'amatafari kugira nshobore kubaka kandi nabyo uzobironka yego mbere ni heza yashatse kubaza mu bundi buryo ndamunganiye uri mariye canke nturi Okay, rero naza natahura. Sandra yumva igifaransa cyane gusa. Ndabaza mu gifaransa. Ntabwo ndi mariye. Okay. Ntabwo ndi mariye. Mais fiancé? Non. Yeah, mon fils. Nibanga nicyo nibanga. Ariko ri ako. Kumwe mushaka. Byari byiza mu kwitondera ko yuko ibyo bintu tubimenya. Navyo nyene babikenewe. Nkanje ndakunda kuvuga ngo oya nihagaze ati nitwa ndi kuri yore wose baze ugaze na kandi mu papa w'umugore umwe n'umwana umwe nihagera ariko nahundi ubundi umusore nanje ntihagira Imana bakunda kwivuga byari byo mu rushenge twashatse ko avuga yo kandi natwe tumwakire nk'umukozi w'Imana nawe uri umukozi w'Imana so Sandra muri sinema uhamaze igihe kingana gute ni igiki catumye nawe winjirayo ko hasanzwe hariyo benshi bariyo kandi sinema y'u Burundi ataco yaribuze we utaraza icambere muri sinema by'ukuri ntaraza ntaco yaribuze kandi na n'ubu ndiyo ntacibuze ariko hari ibintu tugenda twisangamwo nkuko nabikubariye ati umwe wese afise mission yarungitse gukora kuri nosi nisanze no muri ibyo no bikora wowe umuhamagaro wawe neza na neza no wahe muri sinema umuhamagaro wanje wo muri sinema no kwigisha gutanga impanuro ni kihe kintu ubona uno munsi uburundi bwohomba uramutse usezeye ukavuga ngo ibintu narindimwe bya film ndabihagaritse uno munsi ikintu cambere novuga uburundi bwohomba mugihe basezeye nta kintu na kimwe yo bihombye rero no kubikora wawe rero ni ntawo no kubikorumba nimba atantererano uje guterera ereka Sandra ibintu rero turimwo si ntabwo ngirenda kuvugira kuko wari ukivuga ariko nshaka dufatikanye wanashaka n'abagenzi bacu nimba ibikorwa tukora mvabwenge ashasho byoterera igihugu cacu duce nimba Fridore yaje hano yahora ari umwunge subire kuragira erega nimba je naje hano mvuye kuri minanasi nisubirire mu ikawa rugoro je ishobore kuzimbuka ubona ko zinazimbye ivyo nabitegeza gutera igihugu byihuse nimba keke yahora ari mu muceri mu kinyankonge umenga haramazu asubira erega wewe wambariye mu gihe no bamaze gusezera isi mu gihe no bamaze sinavuze gusezera isi I'm sorry mu gihe wo manika amaboko ngo bino jorora ndabivuye kugira ngo ari bindi okay ijambere bo bahombye no kubera muri jewe bari amajambo yo kwigisha no bandavuga no kuvuga bari inyigisho no bantaraheza gutanga bibumbiye mu nyigisho zibiri muri nyinshi ushaka kwigisha neza neza kuki ikintu cambere nshaka kwigisha mu bintu byo muri sinema ni ikintu cyerekeye imico n'akaranga cya kabiri ni ijambo ry'Imana kuko hose no kwigisha hari akantu kariko karavugwa hano hanze sinzi nayo ko kataraguca mu mashwi ngo bamwe mu bakobwa bari muri sinema y'u Burundi bameze nk'abantu bishushanya canke biyorobeka bakiheka mu bintu by'Imana bakigira intama kumbi imbere aramabingira imbere yuko unyishura kuri kino kintu biramaze kuguca mu marwi kwanza numve ko ntariko ndabesha nawe ndasa na bino urumva ico numva atakiri no kivugaho oya banzu nyemerere nta bintu urumva bavuga bisa na bino ngo mwigira bakizwa mutaribo bashobora bakinye bamareresi bashobora kuba bivuga ariko je navyo ndumva we navyo urumva je navyumvise basi ababivuga wumva bafise mukuri canke barabesha ku ruhande rw'iwanje je numva babesha ku ruhande rw'abandi navyo nzi kuko ntabwo ndabazi Sandra nk'ubwo kugira umu ambassadrice avugira film y'u Burundi ni woronka ico uvuga cyo mvure nini nashaka ngo ntibivugire kwa kawe kugira n'abagenzi uno munsi bugira hano kuri RFM nk'uwa baseruki
oya ikibazo iyo impamvu ntashobora kubavugira nuko ntazi biri mu mitima yabo kandi nuko tutirigwana cyangwa ngo se turarane turashobora kuba tubabonesha amaso tukabona ati ujya muntu vraiment aravyitwaramo neza mu bintu bya filme no mu vy'Imana ariko mu gihe twoba tuvanye ntituzi ibyo abagiyemo numva sinshobora kubivuga kuko ntabyo nzi ntago ndabazi umugani wawe reka n'ubundi tubaze wewe nk'ubu agakiza abantu bakubona ko kakumota ko koko nyene mu buzima busanzwe wiravye mu mutima ubibamwe canke ni kwa gufakinga ama social medias ngo uyereka abantu ngo umeze uko kandi atari kumeze kubganje nta muntu numwe adafise ubunyantege nke aho ngeza mbona ndabirimo yego aho ngeza mbona ndabirimo ariko nta muntu numwe adafise ubunyantege nke iyo biramutse bishitse ukagira izo ntege nke nk'umwe abandi baba bahanze ijisho kandi biteze kwamura ko ivyamwa vyiza ni gute ubigenza ubyifatamo gute icambere barabitahura nabo nyene yuko atamuntu numwe ashobora kubura ubunyantege hama mu gihe byabaye ndegero twabimba twacanyemo n'umuntu nkamusaba pardon hama nkasaba n'Imana noba nakoshereje ayisaba imbabazi none no munsi uri kuraboneka muri filme ukaboneka no mu ndirimbo twarakubonye no muri filme ya ingaruka warabonetsemo mu bice biriko birasohoka no munsi nturi kurabonekamo cyane ariko twarakubonye n'umwanya munini uri kumwe na Mr Sami hari nibikorwa mwagiye murakorana uyu mukobwa yarabonetse kandi kwa Happy River bikorwa vyaho ndanamukeze kandi kuri no ndimba batangiye bumva yabonetsemo abakinyi ba filme bateri Nzomaramara nabonyemo na CEO wa Gihuhusi niho yarari nabonyemo no mukobwa muto Astapisco gikundiro Fifi harimo benshi none ikibazo canje kiraha ibi bintu bibiri bifise uburemere bungana gute muri wewe cyane ubiha pourcentage zingana gute nikihe kiri hejuru y'ikindi ushiramo ingufu nyinshi cyane icambere nshiramo ingufu nyinshi cyane no kuririmba kuko ndakunda kuririmba ukina filme gusumbya ukina filme hama filme nawe nyene hariho umwanya wayo bikunze ndagenda nkayikina bidakunze ukabandanya no kuririmba nijyari none Sandra yatanguye kuririmba nijyari yitaho canke yiyumvisemo yuko kino kuba cyo kuririmba agishoboye kandi kitoherera hariya gusa ahubwo n'abandi benshi bakwiye kumenya igitekwe muri Sandra muri cyo navuga ko nahereye kuririmba kuva nkiri umwana ariko kuba ndirimba mvuga ati reka ndirimbe ku giti ciwanje ndabishire ku mugaragaro ubaye imyaka 2 girihere ndabitanguye ama na filme navyo nyene bisa nkaho vyatanguriye rimwe naho nyene mu gihe bino bibiri wasanga bikobera intambamyi kubikorera icarimwe bikaba ngombwa kuhebamwe kimwe ukabandanya ikindi woheba icahe ukabandanya icyahe nyene bahita baragoye ariko noheba gukina filme my god uheba kuri filme niyo noheba abandanya ndirimba bivuze ngo ukunda kuririmba cyane none kuririmba burya navyo birakorohera ko ari kimwe mu bintu byose arabikunda vidore no mubesheje je nasanze byose abikunda arabikunda byose arabikunda mugabo kuri kwa guhitamwe ndamuhitishijemwo we yumva yotuma areka film akabandanya kuri none urazi igituma yohitamo kuririmba akareka filme sindamwishuriye ndibaza araza kugira icyo yavuze ko filme si ya indi yoza guproduce ari wenyene ngira ishobora kubi isawa ibintu byinshi paraporo y'indirimbo ari naco nagenda mubazi ne Sandra atinya urugamba sinzi naco nagenda mubazi bigenda gute mu ndirimbo cange niho yiyumva cyane muhamagaro we awumva cyane aho avuze ndashobora kubishura no kuvuga gukina filme ego turagenda kuri tele tugakina bikarangirira ngaho ariko kuririmba wanashaka kugira uryame urashobora kuririmba ugacoba iryamira uhejeje no gusenga ikindi naco hari ama eglise menshi arashobora kudutumira kuririmba ariko nagazo gutumira gukina filme ariko uri kumwe n'abandi ashobora kuririmba ukumva uraryohewe mukaririmba ariko ntabwo ushobora kubakinira filme Sandra uratubwira gutyo ikibazo ngira ndakubaze gukina filme ubyakira nk'akazica byakira nk'uku kubera bamamagaye reka nje gufasha ubyakira gute kubwanje ndabyakira nk'akazi yego akazi karahemba umuntu hari umunsi filme yo bimaze kukwiyereka irakugura basi n'agashenete
sinisha nete gusa mu gihe ikintu ugifasha ukakigira igikomeye naco kiragukomeza rero niyo mpamvu mvuze ati ndabifata nk'akazi kuko nzi ibanga ririyo maze kubonayo washawara nari pombo maze kubyumva ni Sandra Kanyange turi kumwe tuyagira ku ibintu bikorwa bya cinema sanzwe akora mugasi ibyo gusa akora asanzwe anaririmba murashobora kubitira ku rubuga rwa YouTube mukandika Sandra Kanyange mukaraba nino gikorwa aherutse kuba yise sinzo maramara ni gikorwa kimaze iminsi 11 ku rubuga rwa YouTube ni n'indirimbo hagiye abonekamo abakinyi bagenzi biwe bashoboye kumushigikira ni none bino bintu bambaye neza mugabo barabiharaye byose weretse nabonye na Alvera kuri no ndirimbo ya misi ingene yashitse abagenzi biwe basanze bakina ubutsa nyibutse ikintu mubarire sindaguciriyemo hari inkuru zavuzwe yuko ugize copyright neza na neza muri video ufatiye kuri script indirimbo ya Alvera yari yagiye naonyera ko dekeza mbwa bandani byo nyene twagiye bandani oya kivyibashe gifata nene cyo wawe kibatso cyane Sandra ko mgenza ndakavuga ni ibintu byinshi byagiye bivugwa nubwo je nari ntanguye ndiko ndavyereka ko hari nundi yabikoze byabe bivuga ko washoye kwigana mugenza wawe nabasanzwe akina no mareresi kandi akongera karirimba bavuga ko washatse ko ibintu bimeze co kimwe nka Sandra wavyakiriye gute canke wabikoze ubikuye kuri we bimeze gute duha umuco umwe wese afise ibanga ryiwe ashobora gukorera ko ibikorwa vyiwe muri jewe ntabwo nabikoze nisungu wa Alvera nabikoze nisunga jewe nyene ubundi we kubera ko umuntu wese afise inshuti ziwe mu gihe indirimbo bikeneye inshuti urondera za inshuti zawe ariko Sandra ntutuzimize ubona gute Alvera guhamagara Kadora Ver ngo amufashe wewe tukabona wazanye Asta ariko kandi usubiza ubwenge inyuma usanzwe urimo mu bantu berekanye ko bafana banakunda byahagufi umuntu yitwa Alvera Muhimba kugeza n'igihe wanasubiye mu indirimbo yiwe ubwo si kwakurabira ku muntu ugasanga sigiye unatambuka nkawe oya by'ukuri ntabwo nigeze ndamurabirako kuko mwe wese afise amakanda ahonyoramwo yiwe ntabwo nigeze ndamurabirako oya pe keke nakantu ubona mwakano iyo nkamurabiramo kuko naba Kadora Vere n'inshuti zanje iyo nkamurabirako nari guca nterura bajya nyene kuko naba Kadora Vere n'inshuti zanje naca nterura bajya nyene nkabari bonzana ariko sinigeze ndamurabirako kandi biremewe kuba nta kibazo reka tumenye umuco abantu bacu baba barengereye kumva byinshi biciye muri twebwe nabo nyene bamenye umuco naho ubundi mwana wa mama humure nta yageri bazako benshi baba bafatiye nkuko Sandra afite indirimbo ya Alvera yigeze gusubiramo bakarabakoze nivyo nawe yagize bacavuga ni kwa kuntu busanga mukurikirana ugasanga ari bikorwa byiwe akoze ibyo yakoze birabaho arige ufana umuntu je ndibuka kera abana kwakuranye bakunda roriro cyane harageze n'igihe batambuka kujya ku roriro tambuka yo kwita n'izina no kuvuga umva kumenga umuntu wese urimba benga yasaraye amazina yo barayita baruriro ni benshi Sandra turakeneye utubwire bino bikorwa ingene birakorohera ukurabifatanya byose bimeze gute canke abavyeyi ugiye gukina bino by'amareresi baragushigikiye ko turaza bigeme benshi niba batahura iyo bagiye gukina ano mareresi babafata ko bagiye mu bindi bintu kandi navyo aba arakazi turazi benshi akano kazi katuye babaho kwa Sandra bimeze gute baragutahura hoho muhira icambere kubikora biranyorohera cyane kigira kabiri famille yanje iratahura akazi ndiko irazi yuko kira muntu wese afise impano gwiwe kira muntu wese afise ibiri murimo iratahura akazi ndimo none ku ruhande rwa Sandra baramaze gukora indirimbo zitari nke birakorohera ko ibikorwa ukora biba
utwaye uburyo burebure amafaranga uyakura urafise bagushigikira ni wa muryango nyene ugushigikira canke Sandra hari ibindi bikorwa akora bimuzanira amafaranga nawe akacashira mu bikorwa byo kuririmba icyambere cyo novuga kucerekeye uburyo bene data uburyo buragoye ariko hanze hari abantu bafise ubuntu hari abantu bafise imitima myiza bashobora kubona ati ujya mwana ndashobora kumuterera amahera makenya ashobora no kuja muri studio nubwo ashobora guterera indirimbo imwe ya audio urashobora kwiyungunganya ukundi kuntu ushobora kuronka amahera ya video cyangwa se ikigiye kandi jewe sijenye n'umurimo arahari arazinzira abicamo maze bigatungana nawe nindiho nindiho nawundi Sandra umwanya usa nk'utujanye ni kahe kajambo ushobora kuva ngaha utavuze muri no mwanya bariko baratwumviza ushobora no kuba ufise ikimaze guca intege ndavuga sinomva nkandagi nakivuze ibidacinege ntabwo bibura birabaho ariko ikintu ntushobora kuvuga muno mwanya cambere no kubashimira mwebwe nyene mwashoboye kudutumira tugashika mwa kino kibanza cyane kigira kabiri nkashimira bariko baradukurikirana inshuti zanje ngera ndabasaba kwa musengera kuko amasengesho yanyu angeza kure amasengesho yanyu ancira inzira atagira inzira n'abashobora kuba bafise ndaza banzara abantu bafise amafaranga bantu b'Imana ntimuze murareka kuyashira ku bana b'Imana bakubacima nico hama nkongera ndabatumira kuja ku rubuga rwanje rwa YouTube wandika Kanyange Sandra murakoze cyane Sandra reka tugushimire kuba witavye ubutumire bwacu murongo n'umusi nkatwe nkiravyiririmba nka kujya uvuga ko wahanini kuririmba ari byo biri muri wewe twe tugiye kugushigikira kwababaza umurimo wandiho reka tugushimire kuba witavye ubutumire bwacu murakoze cyane abakunzi b'igano barakora nkuko twamwavyitse twa kumwe n'umukinyi w'amareresi mugasanzwe akora n'indi mirimo yiwe kuririmba ari gikorwa gishasha aherutse gutanga yise Sinzomaramara mukubitire ku rubuga rwa YouTube muje kukiraba abatamuzi muje kuraba uwariwe twari kumwe nga muri studio za RFM mwandika Sandra Kanyange uko nyene mu byumva mukandika Sinzomaramara mucu mubona uwariwo ikigano barakora cuno munsi ikaba kirangire ngaha reka fata kanyashi shimire bagenzanje reka ndagushimire Fridore kwa twakoranye neza ndagushimire keke shimire Diko shimire umutumire Sandra Kanyange shimire n'abariko baradukurikirana harimo yitwa James Darlene Happy witwa Era naho utaha mu ndwiza mwamaze kubyumva nitwaye kumwe na Fridore gusa twari kumwe na Diko dikorekana mfata kanya ndagushimire kuba twakoranye neza nyabuna ndagushimire ibiheta ngabo kenshi keke tuba twabanye neza Fridore na timu yose muri rusangi ya RFM bakunzi bacu mwari mudukurikiranye ko yemereye ko tuza kubaho umurongo ariko nivyadukundiye akanya kadukehani ariko for the next tuzoba turi kumwe cyane kabisa tubamaya munini mutanga intererano turazi ko ivyumviro vyanyu biba ari byinshi kandi turavyubaha cyane tunabifata ko ari ngira kamaro kubwanje nabo turi kumwe bagezanje bose na RFM muri rusangi turacabakunda cyane we love you so much hasta la vista nkuko mugenzanje yaje kubabwira turabakunda cyane tutibagiye kubatumira ku munsi wejo aramareresa azoshobora gusoka imva ya mwihoro izobandanya gice c'icumi gice isaha 2 z'agatondo tutibagiye ni umukenyezi ya Ina Ligera nayo nyene izobandanya je ku munsi wa gatanu abakunzi iganiro barakora iganiro kabakirangiriye ngacu no munsi wa kane mwashoye kumva byinshi twayaze bya hano sinema ya hano iwacu i Burundi anje tuzosubira ku munsi wejo igiye c'isaha 7 n'abandi batumire ndabatumira ku bandi yamumbiza ibiganiro bisamizi irimba urushinge rugumandi nyene kuri 88.9 ndabasigira ino ndirimbo ya Sandra Kanyange yise Sinzomaramara bye bye.